Eagles on the TV. Eagles on the TV. We could cry. Oh. Turabahaye ikaze abakunzi ba Eagles on TV namusimika muri kumwe nanje Egide kuri Mike. Ndaza abenshi mutari mumenyereye mu biganiro bya Eagles on TV. Abenshi mukamuzi yuko ndumwe mu bakunda kuba ndabasharingira ibiganiro tuba twakoze. Hama ino munsi tugomba dusesangure icyitwa ikiganiro twayise ubimenya gute. Bega wewe ubimenya gute nicaye woba uzi mu muziki canke mu dukuru dutandukanye. Twatumaze iminsi dukorera ku biganiro byo hirya no hino cyane tuvuga ku nkuru zijanye n'igandege yaguye hariya mu Rutana. Abenshi baduhamagaye batwakura batubaza ati mbega nyene ijya ndege ni ya vrai canke ni ndege nyene yakozwe mu bipapuro mu bikarato nivyo bipapuro nyene anyways kuko binyagiwe navyo bicika ibipapuro. Hama tukaba tugomba tuze nyene kwizina ico twita umudiho wa rap, aho Bface yifatiye abasani bamwe arababwira ngo nta bwanwa bagira, abandi ngo bafise ibipara, abandi ngo baramenetse ijisho. Aho rero ntituzi abo yagiye kuvuga kuko mu basani tuzi benshi bamenetse ijisho canke bagwaye amaso visual of abadafise ubwanwa ni Dramati, abafise igipara ni wa mujama yitwa Style Joffy. Ariko mu cyongereza bavuga ngo ni style of, ko showing a style of, you know. Hino munsi yasohoye indirimbo yise Umufana, ayishira muri audio nta video igira. Iyo ndirimbo irimwo amadissing mesh. Yavuze ati je maze igihe nkora kuva nagakora natanguye umuziki Fizo ataritwa Fizo kwico gihe yitwa Farias. Hariya muri niwanyemera nzokukunda gupfa niwanyemera. Rero Bface akongera akagaruka akavuga ngo nta kuntu woza kumbwira ngo sindirimba ibitabujanye n'umudiho mu gihe wewe wiyitwa ngo urarenze ukirwa kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi tuzi yuko uvuka imuyinga. Aho rero yabwira nde yabwira o bita Dramati. Hari n'akajambo bacishijemo bari mu kiganiro ku mukubito aho Dramati yavuze yuko Bface aririmba bitajanye n'ivyo ariko aririmba. Rero niho Bface yagaruka muri iyo ndirimbo avuga ngo umukubito baza bo bironderera ama views kugira ngo barabe ukuntu boriha ghetto. Aha kuvuga yabasuzuguye ku buryo yuko bisobanura yuko muri umukubito batoba bafise amafaranga kwiye yuko borindira ama views akabahemba hanyuma bakabona kuronka bakaronka amafaranga yo kugenda kuriha ghetto gihe basohokanye ni baby. Reka twumvirize indirimbo gato, ni indirimbo mari minota 8. Reka twihangane gato tuyumvirize ducishemwo agace gato. Murakoze naho mu mwanya muto. Ciao ciao. Kandi mukankunda bimwe bivuye ku mutima, ibiba byose nimigera muntererana, mwama muri God bije byose murapambana, murankunda sana kandi mukanavyereka. Yabwira abafana ngorane ntimigera munyihakana, ndabafata nk'inshuti kuko ndi mu mparara. Ikineze imbere cyose murakigwanira. Yabwira abafana nyene karyoherwa intambwe yose ntera. Impande zose yo muva mukagera, nimbura umufana wanje wumve ko ndakwemera. Ndakwije imyaka 10 muri game mpambana, ndumuraperi wa mbere atagwe duhigana. Nakanyipima ko kambonye karafukama, kubera kazi muri rap ndi mutama nasama. Isekuru wabo ntiyasama ko baranteranije basanga batumwanya, mu nyuma bategura amanama yo kunzibya. Baranyankisha abantu ku nkuru z'ibinyoma, ariko byarangiye bose baguma baregana. Migambi gayitse bafise bamaramaza. Satani nta mugenza agira no kubesha, aragushuka ukagwa mu rudubi ibindi ukimenya. Usura n'inzigo ukinyamika butura, biragoye gushika kure ubakiye ku binyoma. Ibyo ukora byose ufise ikibi mu mutima, uzokwama mu maganya kandi uzokwama muri aha yabwira Dramati wasamye wari kuguhaka kwima, bizokumvikana ibyo uvuga mu ntamatama. Ibibi mukora minyegeje bizoja habona, cyane cyane bikoreye ubusenge Imana. Wanje ahari bahwe yubawe uzoniranya nawe
yubahwe baguhe yubahwe. Aha rero ari gushimira abafana ba muri inyuma batamuhemukira. Nyamanza yavuze ni Dramati. nakoze byinshi kera mwebwe mutaraza ndavuga udusane twazananye na corona mumbonye muzohore muduzi ibiganza aho kuremenanye ibinyoma munkira imanza erega nimwe mbwira reka kwisamaza kuki murimbwa hama mukigira intama hayarengeze kwita umuntu imbwa si byoroshye gacutangura gukanga araba magara yase umwana wise aha rero yari show Dramati yari karavuga rero acasanga avuze Bface nico gituma yasizemo ka audio ubuntu twafashije atanango buragira nibwo gukora amanama yo kunshafuriza izina uduhiti tubiri bwiyumva ko ari rema ubuyiwaye bwinshi twe buradusa ati hiti zibiri yumva ko ari rema wo muri Nigeria wundi yaririmba Calm Down abo mutiganye bagutora ubujinga tubiuze mugura neto dutuma naho muragera ivyo nivyo mwikanga murabasana ibintara mugira umunwa mwinshi gusumba no kuririmba na trofe zihuza eyasemye barabasimba vyose z'abahindi mubesha tuzobadiga uriwe n'inzoka ntuze witware kwisato wivugire makene wishinga umukubito abari kwarondera uduhera to kuri higato niwinje jare nk'icupa riri mwikarato rugasa urukundo n'utuvyuza gushaka nazo tumuhenera bagufashe ukuboko kuko n'igihe unsaba imbabazi ntiwamuciye ko umwana w'ubwenge burya yumvira mu isoko uzohore wibuka bakugarukiye ko cagiye waruvetse yatani curishikana ko bakugabiye umuduga ho kumushimira ivubi waramusuriye ko ariko iyo ati no wamugaye umuduga yaramusuriye ko ivumbi nakubabariye igihe wandirira ko kubw'ubujambo jabo wagiye uramvuga ko ziko biheze rabugarutse unyasama ko ntiwibaze nahoze kuko ataco no bivuga iyi verse yose ni ya Dramati kwisamburira ko raba wisubireko iwanje suko shamu zotware mutamena mukine nabanyoko nimba mubuze ivyo mukina saluti sana umufana wanje w'umutima kuri jewe mumeze nk'imvura mu murima kubera imvura yataze urarima ntacu soroma bose bariruka bumvise nyamugigima mwarakoze sana kunkura kw'imikoma nimutaraja bukuruzi ntugatuke ingona canke wijaja rutaraheza kuvoma ni nko kwibagira ko tugiye bugarama atahurishikana kizire kuvyina niyo mpamvu shima Imana kuba ndabafise aho ntari igihe cyose muba mwahashitse mubawe ku rukundo mwama mwanyeretse TBF muri ntwari kuri ndayamanitse umufana wanje ahari yubahwe ndamuramukije kamwe yubahwe uzoneranya nawe yubahwe. Aya n'umuziki umaze amasaha make ugiye ku mbuga ya Facebook ni kuvuga aha yari kuvuga Dramati afise ku ndirimbo yitwa Madamu ifise miliyoni 7 ni kuvuga n'ibihumbi 700 Kosho nayo ikaba ifise miliyoni 7 n'ibihumbi 600 ati ma views muhabwa n'abahinde ati izindi nazo muragura ntituza ati musi uri izina tuzobimenya. Ni Bface avukare ya Mukayanza Imatongo indirimbo irimo amajambo menshi tuyibandanije wo kumva byinshi ni kuvuga yuko mu biganiro byose tugiye gutangura gukora ni kugenda dusasangura izi beef z'abaririmbyi zivahe zikajahe zivuga bande ni bande bazitanguye kora muri iyi minsi turabona yuko na Satibi amazi iminsi yurira uriya mujema wo mu Gatumba MB Data rero bikaboneka yuko menga hari ikintu kitagenda neza cyatanguye kera rero izi beef sinzi ko ziza zikora ivyunguka canke zigahombesha ntitumere nka 50 Cent yimereye Bface reka tuvuga ko afise inyigano nk'iya 50 Cent iyo mudisinze bya vrai ubugiye kugwa uravye nabi 100% ubugiye kuba ewa umuntu wo hasi kubera araza karondera hishwi yawe yose ya background akaza kayiririmba verse yose tuvuge nka Miss urya Cross yaramuririmbye ya Miss ya ndirimbo yitwa ngo Mr. Ricky ewana indirimbo yose yaheze amutuka
kuburyo yuko Bface no Rick Ross yisanze abafana bose bamaze kumuva ko ariko nyene arigarura tu aremera aravugisha ukuri aravuga ati ivyo 50 Cent yavuze nivyo narakoze muri prison narabaye CEO wo muri prison CEO ariko ndamusabye imbabazi nico gituma burya Rick Ross atigeza zima cyane gose uriya mujama 50 Cent iyo afitaniye beef n'umuntu arayiserura akayizana background yose akayishira ngaha rero nico gituma na Bface agomba gufata inzira ya 50 Cent abandi tumaze imisi tubona bameze nkuko reka dufate 50 Cent tumuve ko gato drama canke Bface bari hagati ya Drake na Kendrick Lamar mama beef bafitaniye umwana asubiza ubundi agasubiza ubundi akishura ubundi agasubiza ni kuvuga yuko ibifu simbi ku mufusani kandi sinziza ku musani bivanye n'ivyo muri ko murakora nimba hari ico mugomba gukora urabona DJ Frando na Melanie ivyo baciyemwo ni ibintu by'amabifu gusa basubizanya mukazana y'indirimbo ubundi akazana ni ibintu nyine menga biba bigomba kuzana content ariko hari abantu beef bayizanamwo ugwanko nyine bikaboneka ati uyu mujama ari 4 na ore 4 urumva hamwe uhuci wundi ewa atawunda haca ni kuvuga bavyitwa baharundi pilipili ni kuvuga rero beef zo ngaha mu Burundi si beef kuko nta bantu bica namana ariko muri Amerika usamaye n'urusoro rwo mu mutwe ubupfuye man ubupfuye abantu bakakubura bakaguhamba bro mu Burundi bavango bafise ama beef baratamikana amashano iki ariko ugasanga umuntu nyene aragiye kwivuzira ishano baramuvuye abanyamerika nabo mu mabeef yabo n'urusoro man uvuga wapfuye rero ababire hagati ya Bface na Dramati nimba bagomba gusabana imbabazi nyukuri nibareka ibintu by'amabifu baje hamwe bakundane basubirane bwabo umwe bari bafitaniye apana kuza bavuga ngo urumva ngo naragufashije ubundi ngo wewe ntuzi gukora iku ubundi na Big Fizzo nabonye ahantu yagize comment kuri indirimbo umufana aramanika amaboko avuga ati wubahwe ati wubahwe musaza ati continue kubera hari verse Bface yavuze yuko bafashije Dramati ariko ngo wamufashije ubasiga amushurira ivumbi ni kuvuga yuko yashatse kuvuga yuko Big Fizzo yafashije Dramati mu gihe Dramati yihakanye ko Big Fizzo atigeze amufasha ivyo byose byaciye bituma yuko bivyura za verse za Bface ati n'ugufashije ubu waraguze imodoka usigaye umuca nkuko umenga n'umuzi ni kuvuga abafans twe turubaha abafans ba Igozeni TV mubahe ibiganza hejuru nkuko Bface yavuze ati abafana biyiwe ibiganza hejuru kandi arabari ha respecting akabakuri inkofera kandi akabaramutsa yunamye natwe abafans bacu ba Igozeni TV turabaramutse twunamye tuvuga ati salute nk'umusirikare ku rugamba tumubwira ati salute soldier warakoze sometimes we have to respect you because you are our boss. We're not the boss, you are the boss because you know exactly if we don't have you tutagufise wewe we don't have nothing ni nkuko boko akinzu ikabura umupangayi ariko mu gihe umupangayi ubufise customer agupanga iyo nzu iguha umusaruro kugira ngo ubandanye utera imbere abafanzi turabakunda kandi turabashikikiye kandi natwe turabakunda cyane birenze uko mwobyibaza ntimubone yuko twari tumaze iminsi tudakora ariko twaragarutse mu biganiro byiza kugira ngo dufashanwe muduha inkuru abagomba kwifatanya natwe gukora muduha inkuru murashobora no kuza muri telefone kuri ziga namba mukunze kubona zica kuri Igozeni TV wana mukagerane mukaza muratwakura inamba mutuza murakora ko ni 693504 55 iyindi namba nayo muzoza murakura niya musatirize ndazi muramukunda arabaha ibiganiro byiza kandi ndazi yuko atabajyanira ano muntu nyine yimereye pose kandi w'inkuru namba yiwe ni 60 37 77 97 iyo niyo namba yiwe no ivuga mu Kirundi 32 37 nimwamukenera muze mu muhamagara nanje kuri ganamba nabahaye 6935 ubusa 455 muze muturondera tubatera udukuru canke
tubaha utuntu n'utundi cyane cyane mwebwe iyo mubonye agakuru kama bifu cyangwa utuntu n'utundi turi fani mutubakura mutubwira kugira ngo turabe yuko twobikorera ko mushake umuntu afate akavideo gatoyi nako koba umunota umwe mukaca mukarungika kuri izo namba turatubakura tuvugana kuvyerekeye iyo nkuru kugira abantu fans babandanye bameranya inkuru nkiriya yabaye hariya mu Rutana yiga ndege bavuze ngo ni bipapuro canke ibikarato ariko murabona n'inkuru abantu benshi bagiye kumenya ukuri mu gihe baturondiye turabwiye ati iga n'indege ya vrai mu gihe cuma hariya mu Rutana yatubwiza ati je none ndahibereye aratwereka yuko ivyo avuga ari byo indege yariko irazungurutsa ivyo bitwa ibipanga irondera akayaga kugira ngo yisubirire inyuma. Abakunzi ba Igozen TV reka tugarukire ngaha nimwabikunda muzotwakura kugira ngo tubandanye turi hamwe Imana ibahezagire murondere muronka. Ciao mwari kumwe na Egide on the mic girls, munakoze cyane, Imana ibane namwe.